Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV, imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca hari abanyagihugu yagabishije ko byanze bikunze agomba kubica. Byose twabibateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru, turaza no kubabwira ico ari buze kubahora kuko birababaje cyane kubona umushikiranganji wa mbere agabisha abanyagihugu ko byanze bikunze agomba kubica. Byose twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru, wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico utabwa nta kindi niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tutatangurire muri komine Mabayi aho umushikiranganji wa mbere w'u Burundi aragabisha ko azokwica abakorana n'abagwanyi b'abanyarwanda bacumbitse mu kibira. Byatangajwe kuri uyu wa kabiri mu nama y'ubushikiranganji bwa mbere Gervais Ndirakobuca n'abaserukira intwaro, abajejwe umutekano n'abanyagihugu bo muri komine Mabayi mu ntara Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Yatangaje kandi ko abategetsi b'u Burundi bagiye gutegura urusansuma kugira ngo barungike iwabo abanyarwanda baba imabaye. Uheruka urongoye imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD yarishwe nabo baroberi b'abanyarwanda bacumbitse mu kibira. Musitanteri wa komine babiri mu bajejwe intwaro n'imbonerakure zitatu barahagaritswe, bikekwa ko gukorana n'abo baroberi bacumbitse mu ishamba rya Kibira. Kuri uyu wa kabiri Gervais Ndirakobuca yahoze ari umugwanyi akanavuka muri komine Bukinanyana yari yashavuye cyane. Kubwiwe abanyagihugu b'Imabayi bakorana n'abaroberi b'abanyarwanda bashobora kugira ingorane batibaza muri no komine. Niko yemeje akavuga ko byanze bikunze abakorana n'abaroberi bariko baratsa umuriro kandi batazashobora kuzazimya umugambi wo kwica abakorana bose n'abaroberi b'u Rwanda. Gervais Ndirakobuca ntiyariye umunwa. Abanyagihugu bose bakorana n'abo baroberi b'abanyarwanda bacumbitse mu ishamba cimeza rya Kibira bariko bikwegera inkuba z'abategetsi b'u Burundi. Muhakwa kuzohambira icarimwe abantu bashika 300. Ntituzokwemera ko abasirikare bacu bicwa umwanya ku mwanya. Kuki mufasha abo bantu? Nimba bafise ibyo basaba nibaje kubisaba mu Rwanda kandi banarondereyo ibyo kurya. Bashobora gukwega ingorane mutiyumvira. Niko yatangaje ashavuye cyane. Yongeyeho ati hagarika gukorana n'abo bantu hatararengana. Komine Mabayi ishobora gushirwa ku ruhande. Kubwandikira ko buca umutekano muke wibonekeza Mabayi nta nyungu uzanira yaba komine Mabayi, intara Cibitoki canke igihugu c'u Burundi. Mugomba ko haguma hahambwa ibiziga nk'uko byari mu gihe c'intambara. Mugomba ko abantu barara mu mashamba baribwa n'imibu bafatwa n'indwara zitandukanye. Nibyo mugomba gusubira kubamwa mu Mabayi. Ndabagabishije irya nyuma. Niko byashikirijwe na Gervais Ndirakobuca. Yarabandanije ati amahoro nta kiguzi afise. Hamwe ejo twofata ingingo yo kugara amabarabara kugira ngo amakamyo aca ngaha avuye Ingozi buraruko atwaye ifu ntasubire kuhaca. Twugaye ku ruhande rwa komine Rugombo iyo ntara nyine ya Cibitoki tukabuza abarwara bipfungurwa kuza ngaha Imabayi muzogorwa cane, muzogera ingorane kandi kibabaje niyo ngingo izokurikira. Nta yandi mahitamo ahari. Rusasuma rw'abanyarwanda mu ntumbero yo kubirukana ku gataka k'u Burundi. Umushikiranganji wa mbere yatangaje kandi ko hagiye gukorwa rusansuma mu ntumbero yo guharura abanyarwanda baba Imabayi kugira ngo babirukane baje mu Rwanda. Ipfungwa ry'abajejwe intwaro barya ibiturire. Uwo mutegetsi yahora ari umuroberi ntiyaciye hirya no hino. Abategetsi bo mu Burundi ntibagomba kumva abaserukira intwaro bakorana n'abo bagwanyi b'abanyarwanda canke ngo babafashe ikintu. Uyu munsi nahamagaye mwebwe abanyagihugu kuko nshaka ko ukuri kose kuvugwa. Abaduserukira mu mazone no ku mitumba abo nibo bagurishije imitumba yabo kwa shetani. Nimubavuge bose ahanyine.
nimba mufise ubwoba muraza mumbwire mw'ibanga, bose tuzobarungika mu mabohero kandi tuzobarekura igihe amahoro n'umutekano vyagarutse, niko yiyamirije. Yise abo bakorana n'abo baroberi b'Abanyarwanda ko ari inda ziri mu mpuzu, akavuga ko bidakunda ko baguma bababitse. Ku bwa Gervais Ndirakobuca nta mahoro ari imabaye. Mw'ijoro ry'uwa 9 Myandagaro guheze, Isidore Niyongabo batazira Maisha arongoye imbonerakure muri komine yarishwe n'abaroberi b'Abanyarwanda bo mu murwi FNL ubw'amasoko yacu. Musitanteri wa komine Mabayi Nikodemu Ndahabonyimana, abandi babiri mu bajejwe intwaro hamwe n'izindi mbonerakure zitatu barahagaritswe mu mushuhirano, bapfungiwe mu gasho k'igendereza i Bujumbura, bagirizwa gukorana n'abo baroberi, mu gihe bakorana na bamwe mu bihangange mu gisirikare no mu ntwaro kuko babaha inzahabu bimba mu kinywabi. Abaroberi b'u Rwanda bacumbitse mu kibira baguma batakaza ababashigikiye buri mwanya kubera imigenderanire hagati ya Gitega na Kigali iriko iranagurwa ku buryo bukomeye. Ubuheruka abashika 6 muri bo barishwe mu ntambara zabahuje na FDN, abandi benshi barafatwa, bamwe bariko baravurwa, abandi nabo bapfungiwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu myaka 2 iheze, abadandaza benshi, abategetsi hamwe n'abanywanyi b'umuhari w'imbonerakure barahagaritswe barungikwa mu mabohero bagirizwa gukorana n'abo baroberi. Benshi muri abo bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bujumbura bita Mpimba. Abategetsi b'u Burundi bari bakwiye kureka kwama bagabisha bagakora ibikorwa, niko bibonwa n'umwe mu bamenyeshamakuru azi iyo dosiye uko ihagaze, akavuga ko abategetsi b'u Burundi bagakwiye kugira ico bakora kugira bagumye bavuge. Amakuru yacu tabandanirize muri komine Ntega aho umunyamabanga ntayegayezwa wa komine apfunzwe. Leonidas Birizanye, umunyamabanga ntayegayezwa wa musitanteri wa komine Ntega mu ntara ya Kirundo uburaruko bw'u Burundi, yarahagaritswe ku munsi wa 5 wa 18 Myandagaro ku rugo iwe. Ubw'isoko mu ntwaro akurikiranwa ku caha co gukwiragiza ku mbuga hwaniro ubutumwa bwakuwe mu byo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije. Mw'ijambo ryiwe, umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko Burundi budashobora gutera imbere mu gihe imbundenge zigifise ibibanza vyari kujamwo abakenyezi n'abagabo bitanga. Nugutahura kutariko amajambo y'umukuru w'igihugu kwaba ariyo ntandaro y'ipfungwa ryiwe kuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu baba muri iyo komine. Yarungitse ubutumwa bwo mwijwi mu mirwi myinshi ya WhatsApp, mu nyuma yaciye arungika isanamu y'umukuru w'igihugu iriko akamenyetso. Niho benshi batangura kwibaza ko uwo munyamabanga yashatse kuvuga ko umukuru w'igihugu nawe nyene ari imbundenge, mu gihe abandi nabo babona ko yagombye kwerekana uwatanze ubutumwa. Niko umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Ntega avuga. Ubw'isoko mu ntwaro Leonidas yitavye itelefoni y'umushikiranganji wa Repubulika, ubw'ivyo bavuganye yategerezwa kurenguka muri parike ya Kirundo. Imodokari ya musitanteri niyo yaje kumutora ku rugo iwe. Ubwa rimwe mu masoko wari mu bajejwe intwaro yabajijwe n'icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika imbere y'uko arungikwa mu gasho. Amakuru yacu tasozerere mu ntara ya Bururi aho umuyobozi w'ibohero rikuru rya Murembwe na babiri mu bo bakorana baciriwe gupfungwa imyaka 7 n'amezi 6. Colonel de Police Patrice Nkurukiye, umuyobozi w'ibohero rikuru rya Murembwe mu Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, n'abakozi babiri bakora mu gisata c'amategeko muri iryo bohero rikuru, Florence Nimbona na Pelagia Ndindamutsa, bose baraye baciriwe igihano co gupfungwa imyaka 7 n'amezi 6. Bategerezwa kandi kuriha ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi umwe wese. Ingingo yasomwe na sentare y'iyungururizo ya Bururi ubumanuko kuri uyu wa kabiri. Bagiriwe n'icaha co kugira uruhara mu ihungabanywa ry'umutekano w'igihugu. Urubanza rw'ikibiriraho rwabereye mu ndwi iheze, parike ikurira sentare y'iyungururizo ya Bururi yari yasabiye ico gihano nyine catangajwe na sentare y'iyungururizo. Abaciriwe urubanza bari bahakanye ibyo bagirizwa. Ryari irekurwa ry'abanyororo 8 bakurikiranwa ku bwicanyi bakoze hakoreshejwe imipanga.
ubwo bwicanyi bwabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi no mu micungararo mu kwezi kwa gatanu guheze. Umunsi umwe mbere y'ihagarikwa ryabo ry'agateganyo, indwi muri abo banyororo barasubiriye guhagarikwa. Abacamanza batatu bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Bururi barahagaritswe mu ntango y'indwi irangiye. Antoine Ngendakumana, Leonard Nizigiyimana na Irene Mukeshimana bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi, bakurikiranwa ku caha co kurekura by'agateganyo abo bafungwa bavugwa muri iyo dosiye yo kugandagura abantu hakoreshejwe imipanga i Bururi. Ubwicariho c'umushikirizamanza wa Repubulika niko nyine iyo dosiye ihagaze. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kariko abateguriye. Wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.